ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tujye rero mu ijambo. Amen. Okay, reka dusome muri Luka igice cya 10 umurongo wa 30 kugeza kuri 37. Luka igice cya 10 umurongo wa 30 tugeze kuri 37. Ariko mbere yuko tujya mu gusoma, tumaze igihe turiko turarabira hamwe iki gice cya Luka igice cya 10 uhereye ku murongo wa 25 kugeza kuri 37. Twarabonye ibintu bitandukanye. Turazi yuko muri context ni kibazo cyabajijwe ku vyerekeye icyagezwe gikuru, icyagezwe gisumba ibindi byagezwe byose. Muri icyo cyagezwe inyishu ufatiye ku ijambo ry'Imana rivuga nuko umuntu akwiye gukunda Uhoraho ayo mukundishije umutima we wose, ubwenge bwe bwose n'inkomezi ziwe zose. Ariko kandi muri iyo nyishu nyene hazamo irindi jambo rivuga ngo ikindi cyagezwe kimeze nk'icyo nuko ukwiye gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Izi nyishu zibiri zirajana, ni nk'amaboko abiri. Ukuboko kumwe kurashobora gukora egome, ariko mu gihe ukundi kutariko kurakora uza gusanga ivyo kumwe kuza gukora biza kuba bikeya paraporo y'igihe aya maboko abiri yose yokoze. Niyo mpamvu gukunda Uhoraho tukamukundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'inkomezi zacu zose, iminsi yose bikwiye kujana no gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ariko rero ikibazo cyaciye kivuka aho ngaho ni mbega mugenzi wanje yobarinde, uwo nguwo nkwiye gukunda nk'uko jewe nikunda, uwo nguwo nkwiye kwitwararika nk'uko jewe nitwararika, uwo nguwo nkwiye guha agaciro nk'uko jewe niha agaciro, uwo nguwo nkwiye kubabarira nk'uko jewe nibabarira. Uwo ninde? Rero Yesu mu kwishura icyo kibazo yaciye akoresha uyu mugani dusanzwe tuzi, umugani witwa umugani w'umusamariya w'imbabazi. Mu kumwishura akoresha uyu mugani, kandi icyo uyu mugani utwereka nuko uyu mugabo yashatse kumenya ninde ari dinye, ninde abereye yuko ndamukunda nk'uko jewe nikunda, yuko ndamuha agaciro nk'ako niha, yuko ndamwitwararika nk'uko niyitwararika. Yesu mu kumwishura yamweretse yuko ikiri important si kumenya ninde ari dinye, ninde abereye. Yesu mu kumwishura yamweretse uwagukunze wewe, uwakwitwararitse wewe, uwaguhaye agaciro wewe, uwakubabariye wewe, kandi wewe utabibereye. Icyo nico Yesu yahishuye muri uyu mugani. Mu kumuhishurira icyo aramubwira ati rero ko wamaze kubibona, wewe rero genda nawe ukora uko nguko. Ntibikunda yuko witwararika ubundi atari dinye imbere yawe, keretse gusa nawe wamaze kumenya yuko witwararitswe igihe utaruri dinye. Ntibikunda yuko ukunda uwundi adakwiye gukundwa nawe, keretse gusa utahuye yuko nawe ubwawe wakunzwe kandi utarubereye gukundwa. Ntibikunda yuko ubabarira uwundi kandi atari dinye yo kubabarirwa nawe kubw'ivyo yagukoreye, keretse gusa watahuye imbabazi wagiriwe kandi utaruri dinye kuzigirirwa. Igihe wabibonye nico gihe cyonyene bikunda yuko utangura kubaho icuzi yuko cyakozeretse mu buzima bwawe. Iyi niyo yari inyishu ya Yesu. Reka rero tujya mu gusoma. Yesu aramwishura ati habaye umuntu yaravuye i Yerusalemu ariko aramanuka aja i Yeriko, agwa mu bambuzi, baramukoba, baramukubita, barigira, basigasigaje gatoya agahwera. Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira, amurengukako, amubonye aca iruhande. Kandi n'umulewi ahashitse agira kuno, amubonye aca iruhande. Maze umusamariya yari muri iyo nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe, aramwegera, amupfuka inguma, amusomoza amavuta ya elayo na vino, amushira ku ndogoba yiwe,
amujyana mu ndaro y'abahita aramurwaza. Bukeye agoborora idenariyo zibiri azihanye n'indaro, ati umurwaze, kandi ibyo uzotanga byose birenze ibyo ninagaruka nzobikwishura. Muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse ko ari mugenzi w'uwaguye mu bambuzi? Aramwishura ati n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati nawe we genda ugire utyo. Matayo igice cya 6 umurongo wa 12 haravuga ngo Matayo igice cya 6 plutôt ni igice kirimo icyo twita isengesho ry'umwami Yesu. Muri iri sengesho ry'umwami Yesu nibaza yuko benshi bamaze kuribona. Hatangura dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka bikoreke mu isi nk'uko bikoreka mu ijuru. Uduhe umutsima udukwiye uno munsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi. Ngaha bavuga ngo uduhebere imyenda yacu, Matayo 6:12, uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu. Iri jambo rikoresha uduhebere imyenda yacu mu zindi nsobanuro ni utubabarire ivyaha vyacu, uduharire ivyaha vyacu nk'uko natwe tubabarira canke duharira abatugiriye nabi. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 31 n'uwa 32 haravuga ngo umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo Yesu. Haleluya, amen. Ijambo rero nshaka yuko dusangira uno munsi duhagaze kuri iyi text yacu cyane cyane yo muri Luka, nk'urukurikirane rw'ibyo tumaze kwiga byose, nuko ukwiye kubabarira nk'uko nawe we wababariwe. Ubabarire nk'uko nawe we wagize gute? Wababariwe. Reka nkwereke, kenshi ikibazo abantu tugira ni ugutandukanya isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Ntituzi aho isezerano rya kera rigarukira naho isezerano rishasha rigarukira. Kenshi twese tuzi canke benshi bazi yuko isezerano rishasha ritangurana n'igitabo ca Matayo. Egome ibi bitabo biri mu gice twita yuko ari gice c'ibitabo vy'isezerano rishasha, ariko si isezerano rishasha ritangura. Isezerano rishasha ritangura hirya yaho Matayo atangurira, canke Mariko canke Luka canke Yohana, bitangurira hirya. Niyo mpamvu iyo umuntu adashoboye kumenya ni hehe isezerano rishasha ritangurira, biramugora no gutahura ico ijambo ririko riravuga. Ngaha Yesu avuze ngo utubabarire nk'uko natwe tubabarira abatugiriye nabi, uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe duhebera abatugiriye nabi. Kenshi abantu bibaza yuko iki ari icyumviro cy'isezerano rishasha, ariko siko biri. Iki ntabwo ari icyumviro cy'isezerano rishasha, iki ni icyumviro cy'isezerano rya kera. Kuko mu isezerano rya kera, mu migenderanire hagati y'umuntu n'Imana, kwari uko umuntu agira ivyo akoze kugira ngo ashobore kubenefisia ivyo Imana itanga. Nimba nshaka yuko Imana ingirira neza, hariho urutonde rw'ivyo nkwiye kwitwararika gukora kugira ngo mbone uko kugira neza kw'Imana mu buzima bwanje. Kenshi hariho abavuga butumwa bahagaze muri Deuteronome, gusubira mu vyagezwe, cyane cyane mu kiriya gice cya 28 aho havuga ku vyerekeye imigisha n'imivumo. Hariho bamwe bahagarara hariya bagatangura gutondekanya ivyo umuntu akwiye gukora kugira ngo bikunde ashobore kubona umugisha w'Imana ku buzima bwiwe. Muri ivyo bice baravuga ivyo gukora n'umugisha ku buzima bwawe, hanyuma bagaca berekana n'igihe umuntu atabikoze umuvumo uza kuza mu buzima bwiwe. Abavuga butumwa benshi bakabihagararako kugira ngo bashobore guhimiriza abantu gukora ivyo Imana ibahamagarira gukora kugira ngo babenefisi uriya mugisha wose Imana iri kwiravuga. Uko siko biri muri iki gihe cyacu, nk'uko bitari n'ibi ngibi Yesu yavuze ngaha muri iki gihe cyacu, yuko kugira ngo ubabarirwe ukwiye kubabarira. Iki ni icyumviro cyo muri iryo sezerano rya kera. Mbega icyumviro cyo mu isezerano rishasha ni ikihe?
ariko kandi mbere yuko tumenya icyumviro cy'isezerano rishasha dukwiye kumenya ritangurira hehe. Isezerano rishasha bundi ritangurana n'igikorwa cya Yesu ku musaraba. Yesu atarapfa ku musaraba yarabayeho mu isezerano rya kera, kandi byinshi mu byo yigishaga yagarukanaga abantu kwiyumvira ku isezerano rya kera uco rivuga. Hanyuma kugira ngo abantu bamaze gutahura yuko isezerano rya kera ribatsinda, badashobora kurikora nk'uko rivuga, bace babona ukungene bari miserable, ari abantu bagowe. Maze bamaze kubona yuko bagowe, Yesu agaca bahishurira umugambi w'Imana wuko ni Imana y'intervena mu buzima bwabo, bitavuye ku cyo bo basanzwe bakora, ariko bivuye ku rukundo rw'Imana. Igihe bamaze kubona incapacité yabo yo gushobora guhimbara Imana kugira ngo babenefisi biva ku Mana, Yesu atangura kubereka ukungene Imana yakoze nico cyonyine gisatisfaza umutima w'Imana kugira ngo Imana igirire abantu neza. Nawe isezerano rishasha ritangurana n'igikorwa cya Yesu Kristo ku musaraba, kubera yuko mu isezerano rya kera barashobora gutanga ibimazi kugira ngo bikunde bababarigwe, kugira ngo bikunde bashobore kwegera Imana. Ariko mu isezerano rishasha nta kindi kimazi gihari umuntu yo presence imbere y'Imana gituma Imana imwemera, keretse kimazi Imana ubwayo ya presence imbere yayo kubw'impamvu zacu. Izo ni impamvu z'urukundo, nayo ni Yesu Kristo. Igikorwa yiciwe nico cyaje guhindura testament, cyadukuye munsi ya testament ya mbere, kiranayanira. Uri kurasoma mu Baheburayo, ijambo ry'Imana rabivuga neza yuko iyo sezerano ntiryashoboraga kurama, kuko iyo irya kabiri rije nuko irya mbere ritagishobora kandi gukora. Irya kabiri rero nibyo dukoreramo. Niyo mpamvu mu Banyefeso aho twasomye hacyatangura kuvuga ngo kujingitwa kose, uburake bwose, umutima mubi wose, ikintu kibi cyose gishobora kuba mu buzima bw'umuntu nikibabemwo, ahubwo muba abantu buzuye imbabazi, buzuye urukundo, buzuye kwitwararika abandi. Kubera iki? Mbega ni kubera Imana icitubabarira? Mbega ni kubera Imana icitwakira? Mbega ni kubera kugira ngo Imana itugirire neza? Oya. Kubw'iyihe mpamvu? Nk'uko twabisomye ku murongo wa 32, kubera yuko Imana yatubabaririye muri Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ivyo dukora, ivyo twibuza, ivyo twiyambura, nitubikoreshwa no kugira ngo cette fois-ci Imana itwakire, Imana itwemere, Imana itugirire neza, Imana iduhezagire. No! Iryo ni isezerano rya kera. Mu isezerano rishasha havuga ngo muri Yesu Kristo mwarababariwe, muri Yesu Kristo mwagiriwe ubuntu, muri Yesu Kristo ivyari umuvumo kuri mwebwe vyagiye kuri we kugira ngo umugisha wiwe uciku wanyu. Muri Yesu Kristo ugutabwa kwanyu kwagiye kuri we kugira ngo mwebwe mwari mutawe mushobore kwegezwa hafi y'Imana. Muri Yesu Kristo abari gupfa rubi mwarahawe ubugingo budashira kuko yapfuye urupfu rwanyu. Niyo mpamvu namwe iyo mpamvu dukoresha ntabwo ariyo kugira ngo twakire ukugira neza kw'Imana, nuko tuzi yuko kugira neza kw'Imana Imana yamaze kukudisponibiliza ku bwacu muri Yesu Kristo. Ntabwo tuganya favere y'Imana, ntabwo tuganya kugira neza kw'Imana. Ntacyo twokora kiduhesha kugira neza kw'Imana, ntacyo dukora kiduhesha umugisha w'Imana, ntacyo twokora kiduhesha imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Ntacyo, nta na kimwe dushobora gupresenta imbere y'Imana gishobora gutuma ivyo Imana ifise ibiduha. Ariko Imana vyose yabihaye abari mu isi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu mu Baroma igice cy'umunani umurongo wa 32 havuga ngo nimba itimanye umwana wayo, nimba yaraduhaye umwana wayo, ni igiki itoduhana hamwe nawe? Yesu ashimwe cyane. Nuko vyose bitangurana n'Imana, vyose bifise ubuzima mu Mana, vyose biva mu Mana, ntibituvako. Haleluya. Amen. Iri ni ryo sezerano rya kera. Ndabereka ikindi kintu isezerano rya kera rikora mu buzima bwacu. Urazi itegeko iyo rije rikubwira ngo kora kugira ngo uronke, egome
urashobora gukora ikintu kuko hari icyo ushaka gushikako ariko en réalité ukagikora utashakaga kugikora siko se nibaza yuko mumaze kumva inkuru y'umwana yari ari mu nzu mu rugo iwabo bakiriye abavyeyi bakiriye abashitsi umwana akaguma ahagaze akinagira iki abavyeyi bakamubwira ati wa mwana we icara umwana akaguma nyene yikorera ibyo hanyuma abavyeyi baramufata urazi abubu sinzi uko bigenda ariko twebwe twakuze mama wanje yankwegaga amatwi cyangwa ubisha kutabishaka uricara hanyuma wa mwana aricara ikiyago kirabandanya baza bumva umwana abwiye nyina ni mama aho ubona nubwo nicaye mu mutima ndahagaze uko niko isezerano ry'Imana isezerano rya kera rimeze isezerano rya kera rituoblija gukora ibintu tukabikoreshwa n'impamvu soit kwanka yuko duhanwa kuko bivugwa ngo tutabikoze turahanwa canke tukabikoreshwa nico dushaka yuko Imana ikidukorera ariko tukabikora atari ko twashakaga kubikora rero iyo bibaye gutyo ivyo bizana ico twita uburyarya hypocrisie tukaboneka nk'abantu bariko baraserva ariko impamvu ituma turiko turaserva atari impamvu y'ukuri ari impamvu y'ikindi kintu kiri inyuma soit ubwoba bw'igihano canke ivyo turiko turaviza iyo ivyo bitari kuba bihari nitwo bikoze Imana dufashe cyane niko biri no kubabarira nimba havuga ngo muvuge ngo utubabarire nk'uko natwe twababariye abatugiriye nabi hari igihe umuntu kubera ikibi yakorewe kubera ikintu runaka cyakozwe n'umuntu ku buzima bwiwe kikaza kikamwica kikamusambura kikamubabaza uyu muntu kubw'itegeko kandi no kubw'icyo azi yuko aza kubenefisia niyakora ivyo akemera akababarira ariko akababarira kubw'icyo ashaka ariko mu mutima wiwe agifise wa mururazi agifise kwa kujingitwa afise bwa bubabare na ryashavu kubwa nyamuntu yamugiriye nabi kwa kuntu umuntu akababarira ariko akagumana muri we sentiment ya vengeance abati ego mena mubabariye ariko icoma nawe agakogwa ko n'ingaruka z'ivyo yankoreye icoma nawe akazohemukirwa nk'uko yampemukiye icoma nawe akazosuzugurwa nk'uko yansuzuguye icoma nawe akazovugwa nabi nk'uko nanje yamvuze nabi icoma akazobesherwa nk'uko yambesheye icoma egome ugiye kuraba parama umengo yamubabariye umengo ntaco ariko arakora kiza kunwisa ubuzima bwa wa muntu ariko kandi muri we sentimirimo nuko nyamuntu n'imiburi rimwe basi nawe kaze kamukore ko nawe avyumva uko ngene bibabaza Imana dufashe cyane n'uburyarya iki nico Ancien Testament iproduiza mu buzima bwacu uburyarya abantu bakaba bari mu nzu y'Imana ariko uburyarya nibwo buri mu mitima yabo kubera yuko ukungene bopera munsi ya Ancien Testament reka ndabikore kuko hari ico biza kumpesha kiva ku Mana ariko umutima wanje ico wifuzaga kuri nyamuntu cari kindi Imana dufashe cyane amen haleluya iki rero ni kibazo gikomeye kuko igihe cyose twibaza yuko hari icyo tubenefisia kiva ku Mana kubw'ivyo twege dukora jamais ntituzokwigera dusatisfeza umutima w'Imana kubera yuko Imana iraba hirya cyane y'ivyo abandi bantu bashobora kubona irabona mu mutima Imana dufashe niyo mpamvu rero nimba abantu badashobora gutahura igikorwa Yesu yakoze iki ngiki gituma duhusha icyo Imana yateganije kuba ubuzima bwacu nk'abana bayo Imana dufashe cyane amen haleluya nk'uko nabivuze nidufatiye kuri iyi text yo muri Luka igice cya 10 turiko turaraba ukungene uyu mugabo
cyangwa iyi nyishu Yesu yahaye uyu mugabo, icyifuzo cya Yesu kwari kutabona ninde abereye kugirirwa neza nanje, ninde ari dinye, ninde nobabarira, ninde yewe ndababwije ukuri, icyo twege twibaza yuko kiri important kiratandukanye cyane n'icyo we yibaza yuko kiri important. Umviriza, mpagaze ngaha imbere yanyu, ndashobora kuvuga ibintu nzi yuko Imana yanka, nkabidonda, nkaca ndanababwira ivyo nzi yuko Imana ikunda, nkabidondagura, hanyuma nkaca mbereka ukungene gukora ivy'Imana yanka biza kuzana ingaruka itari nziza ku buzima bwanyu, kandi niko biri. Nkabereka ukungene gukora ivy'Imana ishaka ari byo biza kuzana ingaruka nziza ku buzima bwanyu, kandi niko biri. Ariko kandi nyuma yo kubivuga, ari wowe ari na jewe nabikubwiye, bikatunanira kubikora. Twese tukisanga turi incapable gukora ivyo tuzi yuko ari vyiza kandi tubibonamo inyungu nziza, ahubwo tukisanga turiko turakora ibinyuranye na vya bindi birimo inyungu nziza ku buzima bwacu. Kubera iki? Kuko motivation iyo ariyo yose twogira mu byo dukora atari motivation ivuye ku Imana iriko irakora mu buzima bwacu, ni bure. Nta nkomezi zacu zishobora gusatisfeza umutima w'Imana. Niyo mpamvu mu nyishu ya Yesu yagerageje kumwereka, yewe wowe ikiri important kuri wowe ni kiye dinye, ni ndabereye, ariko jewe ndiko ndakwereka apana ni ndari dinye kuri wowe, ndiko ndakwereka uwo uwakugiriye neza kandi wowe utari dinye, uwakubabariye wowe utari dinye. Ariko ramwereka, raba uyu mugabo yaguye mu maboko y'abambuzi, ukungene yagiriwe nabi. Uri kurorondera ninde yogirirwa neza nanje? Jewe ndiko ndakwereka uwagiriye neza uyu muntu, atari nico bapfana, atari nico bahuriyeko. Imana dufashe cyane. Amen. Iyo ukibonye iki kintu, ndakubwije ukuri yuko niho ubuzima bwawe butangura guhinduka, niho amaso yawe atangura guhindukira. Reka ndabereke. Iyo turiko turavuga muri iyi nkuru, twarabonye ukungene iki gicapo cy'ababambuzi cyangwa ababambuzi ari gicapo cya Satani, kuko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, niwe gisuma, niwe mwambuzi, aza akiba, akica, agatikiza. Twarabibonye, tubona yuko igicapo cy'umusamariya ari Yesu Kristo, yaje yinjira muri situation yacu, yaje yinjira mu buzima bwacu, yaje arintervena kubitwerekeye kugira ngo adukure mu kaga twari turimo, adushire mu kibanza cyaho turonka ubuzima, dukire, tumererwe neza, dusubire gufunctiona nk'uko byari bikwiriye. Ariko kandi muri uyu mwanya shaka yuko tubona iki kintu. Muri uyu mwanya shaka yuko mubona abambuzi nk'igicapo cya Satani, shaka yuko mubona abambuzi nk'abantu, abantu dusanzwe turi kumwe, abantu dusanzwe tubana, abantu dusanzwe duhura, abantu dusanzwe twigana, abantu dusanzwe dukorana, abantu dusanzwe dufise ikiduhuza cyangwa tutanafise ikiduhuza, ariko ari abantu basanzwe bafatika. Ariko abo bantu akaba ari abantu bashoboye kugira icyo bakoze ku buzima bwacu bakabudetruiza. Ishobora kuba ari amajambo bakoze, bavuze, ishobora kuba ari ikintu bakoze, icyo kintu kikatugira ko ingaruka itari nziza, ishobora kuba ari kuduhemukira, ishobora kuba ari kutugirira nabi mu buryo butandukanye, kudusahura. Yewe ni byinshi abantu bakora, kandi iyo bariko barabikora bikaza bikadetruiza ubuzima bwacu. Nshaka yuko mubona aba bantu nk'abantu, ariko abo bantu bari nico bakoze kikaza kikadetruiza, kigakora ku buzima bwawe mu buryo butari bwiza. Ivyo rero byakoretse mu buzima bwawe bikakubabaza, kumbura hari ivyo watakaje mu buzima bwawe, kumbura hari ikintu runaka cyakubaye ko kibi, bikakunanira ukungene usubira kandi guhaguruka kugira ngo usubire kandi kuba umuntu muzima. Reka ndabereke, rimwe nigeze kuganira n'umuntu, urabona, mumbabarire ndabivuge kuko niko biri muri iyi si yacu, ni hatari. Hariho ama eglise, kimwe mu bintu ntemera, muri eglise ya Life Center turemera ibigira 10,
kandi turanahimiriza abantu gutanga ibigira cumi. Abamaze kwiga classe ya kabiri mumaze kuvyumva biravugwako. Iki ni kimwe mu bintu duhimiriza abana b'Imana gukora. Ariko kandi nagiye kubona muri iyi si hariho ukungene abitwa yuko ari abakozi b'Imana basobanura ikigira cumi ugutandukanye n'uko ijambo ry'Imana rikivuga, bakagenda banakura ijambo muri context yaryo bakarivugisha ivyo bo bashaka kugira ngo bamanipule abantu, bazane ibigira cumi, bazane amashikano yabo. Yewe muzane ivyo bigira cumi, muzane ayo mashikano, turabikeneye ngaha mu nzu y'Imana, n'ayandi ma offrande yose ashoboka turabikeneye. Ariko kandi abantu kenshi bahemukirwa nuko ngene iyo abakozi b'Imana bariko barakoresha ijambo ry'Imana ukutariko kugira ngo bashobore kwironkera ico bo bashaka mu vyo bakeneye ko abantu bakora, bakabereka umuvumo udahari ngo igihe abantu batatanze ibigira cumi, bakabereka umugisha udahari igihe batanze ibigira cumi. Rero iyo ivyo bintu bitariko birakoreka kwa kundi jewe nabivugaga, hanyuma jewe nkaguma beneficia ivyo mutanga, hari igihe mubashoke, igihe mwabaye shoke bikaza gusambura ubuzima bwanyu, ukazosanga umuntu abayeho ati jewe ntakigira cumi zosubira gutanga. Rero nizi nyigisho z'ubuntu, hari igihe abantu iyo batahuye ubuntu baca bibaza yuko niyo mpamvu ntakwiye kuzosubira kugira ico nkoze, ntakigira cumi nkwiye gutanga, ntaki. Umviriza, ushaka ureke kubitanga, ushaka ureke kubitanga, kuko condition yose twishirirako ituma turonka kugira neza kw'Imana, aha tuba tumaze gucakote, tuba tumaze kuvaho. Kuko reka ndababwiza ukuri, umugisha w'Imana ntugurwa, faveur y'Imana ntigurwa. Amafaranga yawe, ibigira cumi vyawe, amashikano yawe, ibikorwa vyawe, gusenga kwawe, kwisonzesha kwawe ntaco bishobora kuguhesha ku Mana. Ikibiduhesha ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nimbi aduhaye Yesu Kristo izotwima ikindi kihe. Kubera iki twibaza yuko dushobora kugura ivy'Imana? Rero iyo abantu bamaze gutahura ivyo bintu, kubera yuko bahemukiwe cyane, bagaca bahagarika gukora ivyo bari basanzwe bariko barakora, ugasanga hari ibintu vyari bizima umuntu akwiye gukora ariko akahagarika kubikora kubera yuko yahemukiwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana dufashe cyane. Ibi bigatuma umuntu anagirira ishavu uwo azi yuko yamupresentaga ibintu kutariko, kubera yuko uko kuntu kwatumye yumva yuko cyagiye cyose yaratakaje ivyo atarakwiye gutakaza. Kandi reka ndababwiza ukuri, nimba ubikorana umutima w'icagezwe waratakaje, waratakaje. Ubwo icyo ni kimwe, ariko kandi n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari abantu bizera bagashira ku buryo bwabo, bakagira ico babahaye, bazi yuko hari igihe bazogarukana uburyo bwabo, abantu bakabahemukire bakabatwara uburyo bwabo. Ibi bigatuma umuntu agumana ishavu, akagumana kubabazwa na nyamuntu, kandi igihe cyose izina rya nyamuntu rivuzwe umuntu akaguma yiyumvira, sha amafaranga yanje yatwaye, sha ikintu runaka canje yatwaye, ikintu. Umuntu akagumana iyo sentiment itaryoshe yo guhemukirwa n'umuntu. Imana dufashe cyane. Ibi ni ibintu bihari, ntidubiharira, birahari. Guhemukirwa birahari, kugirirwa nabi birahari. Hariho abantu biciwe abiwabo, hariho abantu bagiriwe nabi. Nigeze gukurikirana inkuru y'umukobwa araho, umukobwa yarageze aho aheza amashuri yiwe ya universite, atanguye gukora, atanguye kurondera akazi, ariko ubuzima bwiwe bumeze nabi, ubuzima bwiwe bubishe, ubuzima bwiwe butaryoshe. Aja kurondera umupastori, baraganira ku bijanye n'ubwo buzima. Kubera iki ntaryoherwa? Kubera iki umengo ubuzima bwanje bubishe, ndahejeje amashuri, ubu ngiye muri vie professionnelle, ubuzima buza kugenda neza, biza kutuma ubuzima bwanje bworoherwa.
ariko numva ntaryohewe. Des fois ndabinyegeza nkabinyegereza mu bantu, nkabinyegereza mu bagenzi, nkashaka kubaho abandi bari kugira ngo ntwenge ndyoherwe. Uwo numwe kuko hari abandi baca bahunga abantu. Mu kuganira nawe baza kumanuka hepfo aho umuhungu wa mbere yitwa yuko yamubwiye yuko amukunda, yamwoblijije yuko baryamana atabishakaga. Hanyuma bibaye nyamuhungu ntiyasubiye kumwegera. Niho ishavu ryiwe ryavuye. Umukobwa arababara, amererwa nabi, akabandanya ubuzima mu buryo busanzwe, ariko muri we yumva yuko yahemukiwe, yumva yuko atamuntu n'umwe ashobora gusubira kandi kugira confiance, yumva yuko yewe hirya yuko nahemukiwe nawe wakumva yuko yihemukiwe, kubera yuko igihe yumvaga yuko ari oblige yabikoze ariko atavyemeraga. Ibi bigatuma ubuzima bw'umuntu bubiha bumererwa nabi. Imana dufashe cyane. Iryo shavu kubw'ivyabaye umuntu akabaho ubuzima bumeze nabi muri we. Aba rero ni abantu tubayemo, ni ibintu tubayemo mu buzima bwacu bwa misi yose. Ibi bironona imigenderanire y'abantu n'abandi, ibi bironona imigenderanire y'abubakanye, ibi bironona imigenderanire y'abavukana, ibi bironona imigenderanire y'abantu basangiye igihugu, bironona imigenderanire y'isi. Abantu bakabaho umwe wese yiyumvira ku kibi runaka yamukoreye, akaguma ari atashe ku bubabare yatewe na naka. Iyo rero bimeze gutya birafata ubuzima bwacu bwose. Kandi ndabisubiremo, nubwo itegeko ryoza ritubwira ngo babarira, ukavuga ngo namubabariye, ariko ntibihindura sentiment ufise kuri nyamuntu uzi neza yuko yababaje umutima wawe, yababaje umutima wawe. None ni igiki umuntu yokora ko bigoranye, ko bibabaje, ko ntashoboye? Ni hehe biva? Kubera iki uko kunanirwa no gukora icyo nzi yuko nari nkwiriye gukora? Kubera iki? Nahangaha ijambo ry'Imana rigenda ritwereka uburemere bw'ikintu canke inkombezi z'ikintu kiba caratubaye ko zirengeye inkomezi zacu zo gushobora kucikiza, zo gushobora guhindura situation turimo vis-à-vis n'abadukomerekeje n'abatugiriye nabi. Iyo tuvuga ku vyerekeye kubabarira, hari ibintu byinshi abantu bavuga ngo yewe babarira ku bw'amahoro yawe, kugira ngo ubandanye, kugira ngo nivyo. Iyo harimo kubabarira, ibi biguha guhindura page ivyabaye ukabishira inyuma ukabandanya. Ariko kandi ikibazo nuko n'igihe tugerageje kubikoreshwa n'inkomezi zacu biradukurikirana kubera yuko ivyatubayeko ni réalité, n'ukuri. On peut pas juste s'en passer comme ça. Biribwina muri twebwe, haro trace vyasize mu buzima bwacu. Niyo mpamvu ntushobora kumbwira ngo bwana ngo pour continuer ngo il faut pardonner. Ego, mais pour continuer il faut pardonner. Ariko rero mwibaza yuko izo nkomezi ndazikura hehe? Aho binanirira ni hehe? Kenshi ugiye kuraba aho inkomezi zo kutunanira kubabarira zihagaze mu kungene amaso yacu nico twiyumvira ko cyane gihagaze ku bubabare twagize kuvyerekeye ivyo naka yakoze ku buzima bwacu. Reka ndabereke tugarutse muri iyi texte yacu, aba bagabo, aba bambuzi bafashe uyu mugabo umu-innocent yigiriye muri business yiwe, baramufata bamutwara utwiyo twose, baramufata baramukubita, baramuhushura sérieusement, bamusigari indembe, bamusigari uwo gupfa. Mu yindi vugo yarapfuye kuko nta bindi vyizigiro vyo kubaho yaragifise, bamusigaho ngaho. C'est évident yuko uyu mugabo yiyumvira kutwiwe yatakaje twatwawe n'abandi bantu batabiriye icuya. Birumvikana neza yuko uyu mugabo agirira ishavu
abamugiriye nabi bakamukubita bakamumugaza bakamugirira nabi bakamwicira abiwe birumvikana biratahurika yuko umuntu aguma abyiyumvirako. Ikindi kintu muri iyi texte twabonye ni uko aho nyene hacayo umuherezi ari sanse, n'umuntu ari sanse kwintervena muri situation yiwe akamutabara, ariko umuherezi arahaciye ararenganye ntaco amumariye. N'umulewi araharenganye nawe n'undi muntu kumbure yogize ico akoze muri situation yiwe ngo ayimukuremwo, ariko n'umulewi ararenganye aragiye. Birumvikana ishavu ry'uyu mugabo. Ego menaka yarafise ico akora mu buzima bwanje ariko ntaco yakoze. Naka yari kugira ico yintervenako ku buzima bwanje ntaco yamariye. Kandi yarabishoboye, kandi hari icyo yarashoboye gukora, ariko ntacyo yigeze amarira. Birumvikana yuko ivyo bintu biza kubabaza umutima w'umuntu, birumvikana yuko ivyo bintu biza kugukomeretsa, birumvikana icyo umuntu yakoze cyose kikakugira ko impact iri negative, birumvikana biratahurika. Ariko rero kuguma uvyiyumvirako ntabwo biza guhindura situation yawe, ahubwo bituma urushiriza kumererwa nabi. Kubera iki? Kuko mu gihe abo bantu bataco bamaze ku buzima bwawe, mu gihe abo banzi bakugiriye nabi muri ubwo buryo, umusamariya yari presence mu buzima bwawe. Umusamariya yarakujeko, umusamariya yari identifiye nawe muri situation urimo, umusamariya yababajwe ukubabara kwawe, umusamariya yapfuye urupfu rwawe, umusamariya yemeye kuba mu kibanza cyo gutakaza vyose ku bwawe, vyose vyari bikwerekeye vyacitse vyiwe. Umusamariya yaragukuye mu kibanza c'urupfu akuzana mu kibanza c'ubuzima cyo kubaho. Binarenze anagushira ahantu uza kwitwararikwa, gufashwa mu buryo bwose kugira ngo usubire gukira, ufonctionne, ukore nk'uko vyari bikwiriye yuko ukora. Umusamariya yarabikoze vyose. Rero kuguma niyumvira ku bubabare natewe na banaka nibiza kuameliora situation yanje, ariko kwiyumvira kuki umusamariya yamaze ku buzima bwanje niho hariho gukira kwanje, niho hariho inkomezi zanje zinshoboza kuba restauré. Iki ni ikindi kibazo tubaye mu isi tubayemo ni isi idupresenta icyo twita justice punitive, ubutungane buhana. Nimba wakoze iki ukwiye kugihanirwa. Niyo si tubayemo. Rero banaka osilonta batarahanirwa, batarashikwa ko n'ingaruka z'ivyo bankoreye, sindaba satisfait. Sinshobora kumva mbumbwe n'igihe cyose mbona banaka batarasufra nk'uko na jewe ndiko ndasufra uno munsi. Nabivuze ni ibi biraza konona imigenderanire y'umuntu na mugenzi wiwe, uhereye mu rugo, mu bavukanyi, mu muryango, mu kibano, mu gihugu, mw'isi. Ni iki kibazo, kuko isi nico idupresenta. Wakoze ibi ukwiye kubihanirwa. Ariko kandi iyo turiyavye ku musamariya, kuri we ntitubona icyo twita la justice punitive, tubona kuri we la justice restauratrice. Ubutungane buza kunagura ubuzima bw'umuntu. Iyo ubwo buzima bwamaze kunagurwa, yewe ntakabuza yuko ubuzima, imigenderanire ya nyamuntu nawe yamaze kunagurwa, niho imigenderanire ya nyamuntu n'abamugiriye nabi itangura kuba restauré, kunagurwa. Aha niho abantu batabona. Niho abantu batabona. Reka ndabereke iki kintu. Uyu mugabo yakuwe muri ca kibanza ari wo gupfa, yavuyeyo ntagipfuye. Siko uyu mugabo ari mu nzu, ariko aravurwa, ariko arafashwa, ariko aritwararikwa. Egome amagufa yavunitse arasubiye kandi kwitwararikwa, umuntu asubiye kandi gukomera, amagufa yiwe asubiye kuba mazima, atangiye kugendagenda, atangiye gukora utuntu dutandukanye. Uyu muntu ibikomere vyiwe vyamaze gukira. Egome yakize. Uyu muntu ameze neza, uri kuramuraba physiquement urashobora kubona yuko yakize.
ameze neza kuko yari ari ahantu ariko aritwararikwa. Ariko hirya y'ivyo yashoboye kubenefisia physiquement, igihe umutima wiwe ukiri kuri babambuzi, ivyo bamukoreye, ugukubagurwa ku buzima bwiwe, ukugirirwa nabi ku buzima bwiwe, ivyo yatakaje, yewe physiquement aboneka yuko ari muzima, ariko mu mutima wiwe arenje ameze nabi. Niyo mpamvu nubwo afise amagara meza physiquement, ntashobora kuryohererwa ayo magara meza afise physiquement, kubera yuko intérieurement ahwereye, apfuye, amerewe nabi. Iki kintu kimaze kuvugwa kenshi, muracumva yuko iyo muri wewe, iyo indani muri wewe urwaye, yewe si kabiri si gatatu uzoza ubona uko umeze indani vyafeta ton extérieur. Nimba muri wewe ufise urwango, nimba muri wewe ufise ishavu, nimba muri wewe uri umuntu yariye indimu nyinshi, hazogera igihe uko umeze indani bitangure kwimanifesta hanze, biboneke, umubiri wawe utangure gusubisa amaefe ari negatif, atari kubera situation externe, ariko kubera situation iri interne, kubera ukungene umeze indani. Uko niko biri. Niyo mpamvu iyo ijambo ry'Imana ridutumirira kubabarira batugiriye nabi, ntidukwiye kubikoreshwa n'icyagezwe, kuko icyagezwe ntigishobora gukiza l'intérieur, ntigishobora gukiza umuntu wacu w'indani. Icyagezwe kituremamwo uburyarya, hanze mukabona yuko ndi umuntu muzima, alors que indani napfuye, nahwereye, meze nabi. Kuko igihe cyose muye na nyamuntu, nimba ntaciye ku ruhande kuko ntashaka kumukubita amaso ngo ndamuramutse, ndagenda nkaca ndamutwengera, nimba ari na mwene data nzi muri eglise bati Yesu ashimwe, ariko nkaca ngenda banisha warayanziyeje ivyo yankoreyeje. N'uburyarya, itegeko ntirishobora guhindura indani muri twebwe. Niyo mpamvu Umusamariya Yesu ntiyashatse yuko uyu mugabo abona ninda abereye kubabarirwa, ahubwo raba wowe uko wababariwe, raba imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, raba icyo urukundo rw'Imana rwakoze mu buzima bwawe, raba icyo Umusamariya yakubereye cyo mu buzima bwawe. Igihe uzokibona, nicyo gihe cyonyene uzotangura kopera bivanye n'igikorwa cyakoretse mu buzima bwawe. Yewe ukujingitwa kose, umururazi wose, urwango rwose, ibiki vyose biri muri wowe bikuremo, ubikuremo, ugire umunezero, ugire amahoro, ugire kuryoherwa, ugire gukunda, ugire kubabarira. Kubera iki ndabigira? Mbega ni kugira ngo nanje mbigirirwe n'Imana? No, nuko Imana yambabariye muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu akamubwira ati s'il te plaît, raba Umusamariya, raba imbabazi ziwe ku buzima bwawe, raba urukundo rwiwe ku buzima bwawe. Wari uwo gupfa rubi, yapfuye urupfu rwawe. Wari kivume, yemeye kwitwa ikivume kugira ngo wowe uronke umugisha wose wari uwiwe. Wari uwo gutabwa, yemeye gutabwa nase. Ejo bundi abana bariko barambwira ati mama, ngo papa, muravyumva yuko ndi papa, ntabwo ndi mama. Papa, ngira neza, ni iri jambo Eloi Eloi lama sabakitani bishaka kuvuga iki? Kuko mu Gifaransa muri Sunday school babigisha Eli Eli lama sabakitani. Rero bakambwira ati ngo mbega Eli bisobanura Imana. Ilfo yuko nja kubisobanura kugira ngo ndabereke ayo majambo yose mu Giheburayo, uko avuga yuko muri zindimi zacu bakoresheje Igiheburayo bakigira muri zindimi zacu. Ariko icyo nshaka ko mubona niki, igihe Yesu yavugaga Eloi Eloi lama sabakitani, cyari kibaye igihe ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe twarabakavantara ku Mana no ku masezerano yayo, igihe twebwe twari twatawe kure kubwo guhitamwo kwacu, Yesu yemeye gutabwa nase. Niho honyene habayeho interruption hagati y'imigenderanire ya Yesu nase, kugira ngo twebwe atamigenderanire tuba dufitanye n'Imana twinjire muri iyo migenderanire n'Imana. Ico nico yatubereye.
n'icyo yabaye cyo kuri twebwe kiramuriza. Data, kubera iki umpevye? Kubera iki untaye? Yes, ndavyemeye gutabwa kubw'impamvu z'uyu muntu yaguye mu maboko y'abambuzi, kugira ngo ubuzima bwe ntibubandanye bwononekara. Ese icoma ukabona icyo Yesu yakubereye cyo. Ese icoma ukabona icyo umusamariya ari cyo, ukabona imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, ukabona kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe, ukabona urupfu yapfuye kugira ngo wowe ubeho, ukabona imbabazi yakugiriye, hanyuma cyari igihano cyawe gicika igihano ciwe. Igihe gusa icyo kintu wakibonye, niho honyene gusa Yesu yabwiye umugabo, umviriza, nawe we ko wabibonye, genda nawe wopere gutyo. Ntibikunda yuko wopera gutyo utarabona imbabazi z'Imana. Reka ndabisubiremo, shengero ry'Imana ntitwopera muri Ancien Testament. Ntituri abantu bakora ibyo bakora kugira ngo babone kugira neza kw'Imana, ahubwo abantu b'Imana muguruka amaso mubone kugira neza kw'Imana ku buzima bwanyu. Iki nicyo Paul yasengeye ishengero, avuga ati nimba ndiko ndabasengera, ndasenga kugira ngo amaso yanyu y'imwemu yuguruke, mumenye icyo Imana yakoze ku buzima bwanyu. Ibi byakoretse muri Yesu Kristo. Icyakoretse muri Yesu Kristo, igihe muzokibona niho honyene ubuzima bwanyu buzotangura guhinduka. Apana guhindukirira hanze, butangura guhindukirira indani. Butanguye guhindukirira indani. Butanguye guhindukirira indani, niho honyene uzobona umuntu ashobora guhagarara akaraba abamugiriye nabi, akarizwa n'ingaruka abona zishobora gushikira ubuzima bwabo kubw'inyifato yabo mbi, agatangura kuririra Imana, avuga ati Imana, bahe kubona yuko inyifato yabo iri kwirakwega nompa gusa ingorane ku bandi bantu, ariko yuko iri kwirakwega n'ingorane kuri bo ubwabo. Niho honyene umuntu atangura kubabazwa n'ikibi gishobora gushikira uwo azi yuko umurwanizi yakoresheje kugira ngo adetruise ubuzima bwiwe. Naho honyene ivyo bishoboka gusa igihe nk'abana b'Imana tubonye icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Igihe ataco nari nshoboye, Imana yarabikoze vyose muri Kristo Yesu. Ntaco mpamagariwe jewe gukora kugira ngo ndonke ivy'Imana itanga, ahubwo ivy'Imana yampaye nivyo bituma nshobora uno munsi gukora ico nzi yuko Imana yifuza yuko nkora. Abo mu gitondo nababwiye nti, yewe ndashobora kuba nzi vyiza mpamagarirwa gukora, ariko nanirwa kubikora nkasaga ndiko ndakora ibitari vyiza, atari kubera yuko ntazi iciza nkwiye gukora, ariko kubera yuko atankomeza mfise jewe zishobora gusatisfeza umutima w'Imana. Niyo mpamvu Imana yashoboye gusatisfeza umutima wayo yonyene muri Kristo Yesu, hanyuma icyo Imana yakoze irakidupresenta. Igihe rero tubibonye, ntabwo yewe dukoresha inkomezi zacu, twemera icyo we yakoze kiducikira ubuzima bwacu. Kubabarira ntabwo bicika itegeko, kubabarira bicika fruit, icamwa kivuye mu mbabazi ubwacu twagiriwe, kivuye mu mbabazi ubwacu twagiriwe. Niyo mpamvu dukwiye kuba maso, kuko uko kuntu tumeze indani kurakomeye cyane kurusha uko tumeze hanze. Uyu mugabo asubiye kandi kuba muzima, aragendagenda neza nk'uko yagendagendaga neza. Nimba hariho gucumbagira n'imiburiburi basi aratambuka, nimba hari egome, ariko ari muzima. Yewe barashobora no kumucangira bagasubira kumuha umutahe ngo asubire kujya gukora, kandi arashobora no gukora agatunganirwa neza. Ariko nubwo ariko atunganirwa mu buryo bufatika, aussi longtemps umutima wiwe ukiri kuri vya bindi vyamubaye ko muri kahise, aba muri ibi atariko arabiryohererwa, abibamwo umutima wiwe wuzuyemo agahinda. Avuga ati, sha narabona bari abantu nabo bababaye nk'uko bambabaje,
ntibikunda. Imana dufashe cyane, Imana dufashe cyane. Hari ubuzima bw'umuntu uri aho, umwana w'umukobwa nawe nigeze gukurikirana, akiri mutoya mu myaka ndwi niyo berekana ubuzima bwiwe. Imyaka ndwi mama wiwe yari irresponsable, mama wiwe yari mu biyayuramutwe, mama wiwe yari umuntu ataco yitwararika ku vyerekeye abana. Umwana w'imyaka 6, imyaka ndwi niwe yari asigaye arera barumuna biwe, petit sœur wiwe na petit frère wiwe wa nyuma kakira kabebe. Umwana niwe yibwira akamenya ryari umwana ashobora gukenera gufungura, koga, kugira iki. Ari umwana mutoya. Des fois nyina wiwe akazana abagabo mu nzu agaca baryamika ahantu akababwira muje hariya. Umwana ariko araviva ivyo bintu kugeza igihe uwo mumama bamufashe baja kumufunga kubera ibiyayuramutwe, ariko kubera irresponsabilité yiwe abana barabakura mu maboko yiwe babashira muri foyer. Mu mwanya muto abo bana baba baronse couple ibadopta. Bamaze kuronka umuryango ubadopta, bitanguye kumera neza, umumama muri iyo couple acararwara, bamutora indwara imeze nabi idashobora gukira. Yumva umwana ariko yumva uwo mugore ariko arabiganira n'umugabo wiwe, aravuga ati ntibigikunda yuko twitwararika aba bana kubera iki kibazo c'indwara. Wa mukobwa agifise ataratangura première yumva ivyo bintu, mu mwanya muto y'ababa barabakuyeho kandi muri uwo muryango babasubije muri foyer. Ariko nyuma yaho ngaho baronka kandi yindi famille, yindi couple irabadopta. Ikiza nuko babatwaraga ari bose uko bavukana ari batatu. Iyo couple irabatwara babashira mu mashuri, abana bariga barakura bameze neza. Atari kubera yuko iyo couple yari itunze cyane, ariko baragerageje gukora vyose nk'abavyeyi, abana bakura bameze neza. Histoire rero itangura kugira sens umwana ahejeje humanité, ariko aritegura kuja muri université. Umwaka wiwe wa nyuma umwana atangura kumanifesta ikindi kintu gitandukanye n'ukungene bari bamuzi. Umwana agatangura kugira ubwoba muri we, umwana agatangura kutizera cyane abo bavyeyi. Umwana akagira ibibazo iyo ashaka gukora ikintu, akibwiye bari abavyeyi bakamwereka yuko ico kintu kidakunda, umwana akabigiramo ikibazo kubera yuko abibonera muri cya gicapo cha mama wabo yari irresponsable. Ishavu yarafitiye nyina, uburake yarafitiye nyina, akabizana kuri aba bantu, akabaho ameze nabi. Rimwe uwo mumama agira accident, agize accident, abo bana n'uwo mpapa wabo bari kwa muganga. Umwana aza yumva bariko barabwira, docteur ariko arababwira uko byabaye. Umumama yavunitse, ni rero ntakwiye gusubira ku kazi, akwiye kuzorindira nk'amezi angahe ataca ariko arakora. Batashe mu rugo, wa mwana w'umukobwa acafata impuzu ziwe n'iz'abarumuna biwe acapakira mu valise, arashira mu valise. Petite rero aramubaza ati none ivyo uriko urakora nibiki? Ngo uko biri kose jewe sinzokwigera ndabata, nzokwama ndi kumwe namwe igihe cyose. Umwana azi yuko kwa kundi wa wundi bamutoye indwara bagaca badusubiza muri foyer, n'uyu muryango ubu ko uyu yavunitse ataca gishoboye gukora, barasubira kandi batwirukane. Umwana abayeho ameze nabi. Ibi vyose bivanye n'ishavu afitiye nyina na wa wundi kumbura atabandanije abarera kubera yuko bamutoye indwara. Bituma umwana aba instable. Rimwe agiye kuganira n'uriya mupapa wiwe, niho bamugati yumviriza, tugiye hamwe twese ibi bibazo turashobora guhangana navyo tukazobirengana tumeze neza. Umwana yumva yuko ari kindi kintu gitandukanye. Kubera iki? Kuko ivyamubaye ko muri kahise nivyo yaguma yiyumvira, mu buryo ari mu kibanza cyo kuryoherega ubuzima, ari ahantu abantu bamukunze, abantu bamwitwararitse, abantu bumva yuko ari uw'agaciro mu maso yabo, ariko atigera bibona. Aguma yiyumvira ku bivyagiye bimubako mu buzima. Iki nico kibazo
cy'igihe umuntu aguma yiyumvira ku bibazo, ku byo abantu bamukoreye mu buzima, bimuha guhusha, kuryohererwa ubuzima arimo, kunezererwa iby'Imana yakoreye ubuzima bwiwe, kuryohererwa ineza y'Imana ku buzima bwiwe. Imana dufashe cyane. Ariko menya neza yuko icyifuzo cy'Imana nuko ibyo yaduhereye muri Yesu Kristo bicika umunezero wacu wa buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Igihe twiyumvira ku byo tutaronse, igihe twiyumvira ku byo twatakaje, igihe twiyumvira ku byo abantu batugiriye nabi, iby'Imana yadukoreye turabihusha, ntitubibona, ntitubona ineza y'Imana, ntitubona kugira neza kw'Imana ku buzima bwacu. Alors que kugira neza kw'Imana ku buzima bwacu kurahagije kugira ngo hirya y'ibiri ko biraba autour de moi, mu binkikuje, jewe mbeho ndyohewe, jewe mbeho nekanye, nezerewe, ntariko ndaba ante n'ivyabaye muri kahise ku buzima bwanje, ntariko ndakurikiranwa n'inyifato mbi abantu bagize ku buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iki nico Yesu yifuza, nico Paul yanditse avuga tumviriza, kuko yabidukoreye muri Yesu Kristo, niyo mpamvu natwe dushobora kubabarira uno munsi. Bene data, uri kuriyumvira ku kintu cyakubayeko, kuco umuntu yakoze ku buzima bwawe kikakudetruiza, kikakugirira nabi, kikakubabaza, kigatuma utakaza, shaka yuko wiyumvira ku neza y'Imana ku buzima bwawe. Munyumve neza, sindi ko ndavuga ngo ni watangura kwiyumvira ku neza y'Imana ku buzima bwawe, ivyo watakaje bica bigaruka, birashobora kutagaruka, ariko kazima muri wowe uguwe neza, kazima muri wowe utekanye, kazima muri wowe umerewe neza. Ivyo biraguha kurekurira abakugiriye nabi, kuko ikiri important kuri wowe nicuzi yuko wakorewe. Yesu ashimwe cyane. Nuko icyo wakorewe kiri n'agaciro kurusha icyo abantu bagukoreye. Egome, kubabarira biraduha amahoro. Egome, kubabarira biraduha gutekana. Egome, kubabarira biduha kugara page ya kera tukaja mu yindi page y'ubuzima bwacu. Egome, ariko impamvu yanje yo kubabarira ntabwo ari kubw'ivyo. Impamvu yanje yo kubabarira ni kubw'nzi yuko nanje nababariwe, ntari nkwiye kubabarirwa. Ivyo nkuko nabivuze ni cyamwa kiza igihe wababariye, ariko ico cyamwa siyo mpamvu yanje, ico ndico niyo mpamvu yanje. Kubabarirwa niyo identite yanje, narababariwe. Reka ndababwire iki kintu. Urabona abantu ntidutahura iki kintu, ntidutahura iki kintu ko tuzi yuko igihe cyose twabikoze nabi Imana idushavurira, ariko siko biri. Ijambo ry'Imana ratwereka ukungene imbabazi z'Imana ku buzima bwacu ari zibe bidashira. Imana yaratubabariye ibyaha byacu vyakahise, vyakubu n'ivyakazoza. Niyo mpamvu muri Zaburi y'103 havuga neza ngo, umviriza, ngo ibyaha byawe nabishize kure, uravye distance iri hagati y'ubuseruko n'uburengero, umenye yuko ni nako nashize kure cyane ibyaha byawe. Ntabwo jewe nguma niyumvira ku cyo wowe wakoze kitari cyiza. Izo nizo mbabazi z'Imana. Muri Yeremiya igice cya 32 umurongo wa 3 havuga ngo, umviriza ndakubwire, nagukunze urukundo rw'ibihe bidashira, niyo mpamvu jewe ndakurondeza imbabazi zanje. Ça c'est ce que nous sommes. Turabababariwe. Nivyo ntarakora byarababariwe. Rero simbikoreshwa ivyo nkora kugira ngo ndonke imbabazi, nuko nababariwe. Niyo mpamvu ivyo nza gukora biza kuba mu cyamwa, nk'icyamwa c'ico nzi yuko nagizwe cyo. Imbabazi z'Imana ku buzima bwanje. Ikindi cya kabiri, mu Baroma igice cya 12, Abaroma igice cya 12 umurongo wa 20 n'uwa 21 havuga ngo, ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire, niyagira inyota umuhe icyanywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze ko amakara yaka ku mutwe, ikibi coye kukunesha
yamara ikibi ukinesheshe iciza. Aka kantu njya ndakavuga ukungene hariho abantu bavuga ngo reka sha ndabimukorere ndabimukorere kugira ngo ndamurunde ko amakara yaka umuriro ku mutwe. Ahubwo ayo makara kuzuye wowe ku mutwe, ni wowe uri kurasha wahwereye wapfuye. Iri jambo rivuga ngo ubumurunze ko amakara ashushe ku mutwe, ni igihe abonye yuko yagukoreye nabi ukamwitura neza, biramutravaya, yumva apfuye, yumva acitse intege, nuko ngene yarazi yuko ari igihano kiza ku buzima bwiwe, ariko kandi agiriwe neza n'umuntu yari yiteze yuko aza kumwihora. Ariko kubera ko atamwihoye, nuko azi yuko nawe nyene igihe cyo kwihorwa ni yihowe, ahubwo yagiriwe neza. Yesu ashimwe cyane. Kuko twagiriwe neza tutari tubikwiriye, niyo mpamvu tunesha ikibi tukineshesheje iciza. Haleluya, amen. Impamvu yacu yo gukora ivyo dukora nuko tuzi yuko ivyo dukora bikwiye kuba ari bivuye mu buzima ubwacu twagiriwe bugacika ubwacu. Yesu ahabwe icubahiro, amen. Nimba utarabona ineza y'Imana ku buzima bwawe, nimba udashobora kubona ico Yesu yakoze ku buzima bwawe, bizokwama ari ingorane kuri wewe kubabarira abakugiriye nabi. Nimba utarabona urukundo Imana yagukunze, ivyavuye mu rukundo rw'Imana kubikwerekeye, bizokwama ari ingorane kuri wewe gukora ico Imana yashakaga yuko ukora, nubwo ivyagezwe vyoba bigusaba kubikora. Ikindi nuko utarabona ico Imana yakoze ku buzima bwawe, bizokwama ari kibazo kuri wewe kuryohererwa ivyo Imana yaguhaye utazi neza, canke utemera, canke utagize ivyawe ivyo Imana yaguhaye, bizokwama ari ingorane kuri wewe. Niyo mpamvu abantu bari mu nzu y'Imana ariko bakagira ikibazo cyo kwizera neza yuko Imana ibakunda, bakagira ikibazo cyo kwizera neza yuko Imana ivyo yavuze ari ukuri ku buzima bwabo, kandi kenshi bikaba bivana n'ivyo babona abandi bakora, ariko ukamengo ni abo bandi ivyo bariko barakora ntibariko barasubirizwa mu nkoko n'Imana ibihwanye n'ivyo bakoze. Ariko kandi Yesu ntashaka yuko twitwararika ivyo, ashaka yuko twitwararika ico we yakoze ku buzima bwacu. Ico gicike ico twitwararika, gicike ico twiyumvira, gicike ico dushize ku imitima yacu buri munsi, gicike ico dutekerezaho ku murango no mwijoro, gicike. Urazi ijambo ry'abantu ngo ibishimwa vyose, ivyubahwa vyose, ivy'agaciro vyose ngo aba ari ivyo mwiyumvirako, bicika sujet de votre pensée. Naho honyene igihe ndiko nziyumvira ku mbabazi z'Imana ku buzima bwanje, ndashobora kubabarira uwangiriye nabi. Igihe nshobora kwiyumvira nkabona neza ivyo Imana yandekuriye, ndashobora kurekurira abandi mu vyo nzi yuko bantwaye kandi vyari uburenganzira bwanje. Ndabisubiremo, ndashobora kutaronka vya bindi natakaje, ariko iyo niyumvira kuco nzi yuko Imana yakoze ku buzima bwanje, birahagije, kuko ndazi yuko ico Imana yakoze ku buzima bwanje n'urufatiro kubijanye n'ubuzima bwanje bwose bwose bwose. Rero ndabatumiye nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze mu Banyefeso, uko nyene Imana yatubabaririye muri Yesu Kristo, be ariko natwe tubabarira abatugiriye nabi. Sinzi uwakugiriye nabi, nta nubwo mpakana yuko wagiriwe nabi, nta nubwo mpakana yuko vyakugize ko ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe, nta nubwo mpakana yuko ababikoze bakwiye kubihanirwa.
ariko icyo ndiko ndakubwira wewe, nizana umutima wawe kuco Yesu yakoze ku buzima bwawe. Shira umutima wawe kuco umusamariya yabaye cyo kuri wewe. Biraza kuguha gutangura kubabazwa n'inyifato itari nziza y'ababandi. Igihe cyose ushize umutima wawe kuco Yesu yakoze, biguha wewe kumva uburemere bwo kungene bari abantu bagowe kurusha uko wowe ugowe n'ivyo bagukoreye. Kuko uza kubona ineza ufise, umugisha ufise usumbije umugisha bari abantu bashobora kuba bibaza yuko bafise bakuye mu byo bakugiriye bitari byiza. Imana dufashe cyane. Amen. Turashaka guhaguruka dusenge. Isengesho ryanje kuri uno munsi rihagaze kuri ibi bintu bibiri. Nimba uri ngaha utarizera Yesu Kristo, umenye yuko imbabazi z'Imana zirahari, ziri disponible, ariko kutamwizera uhusha icyo Imana yamaze kudisponibiliza ku bwawe. Niyo mpamvu nkutumirira kugira ngo uvuga ati Yesu wapfuye kugira ngo mbeho, wabaye ikivume kugira ngo mpezagirwe, watawe kure kugira ngo jewe negezwe hafi, wambereye mu kibanza kugira ngo jewe nje mu kibanza cyawe. Abara akaryo kawe keza kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kujya mu migenderanire n'Imana. Ariko kandi isengesho ryanjye rya kabiri rihagaze kuri wewe uri ngaha waramaze kwizera Yesu Kristo, kubishobora kuba byarakubaye ko byose bikaza bikadetruiza ubuzima bwawe, bikakwonona, ukamererwa nabi, bikazana uko kujingitwa, ubwo burake, iryo shavu, ubwo gwanko muri wewe kubw'ivyakubaye ko n'ababikoze. Yewe urashobora gusenga uvuga ati Mana, ma kubona urwo rukundo wankunze, ma kubona izo mbabazi wagize ku buzima bwanje, ma kubona igikorwa wakoze ku buzima bwanje, kuko igihe gusa wakibonye nico gihe gusa utangura gukira, kandi igihe utanguye gukira nico gihe nawe utangura gutanga ico nyene wahawe. Yarabivuze ngo nimba mwarahawe mwabihawe ku buntu, niyo mpamvu nigiye mu bitanga mukwiye kubitanga ku buntu. Bishoboka gusa igihe wabonye ubuntu bwabiguhaye kugira ngo bikunde nawe ubitange. Haleluya. Niyo mpamvu Mwami turi imbere yawe, watubereye umusamariya w'imbabazi. Ntacyo twari dupfanye nawe, twari twafashe zacu nzira. Ivyatubaye ko Mwami ari ibyavuye ku guhitamwo kwacu, ari ibyavuye ku byo abanzi bakoze Mwami, bikadukora ko mu buryo butari bwiza. Mwami, ivyatubaye ko vyose ntivyakubujije wowe kwintervena kuri situation z'ubuzima bwacu, kandi igihe cyose wintervenye mu buzima bw'abana bw'abari mu isi Mwami, wazanye impinduka, wazanye ugucungurwa, wazanye gukira, wazanye kubohoka, waduhaye imbabazi tutari dukwiye kubabarirwa. Iki nicyo nsaba kugira ngo Mwami uhishure mu nzu yawe, uhishure mu bana bawe, uhishure mu ishengero, aho bahemukiwe, aho bagiriwe nabi, aho bahemukiwe mu buryo butandukanye Mwami. Ubahe kubona icyo wowe wabaye cyo kuri bo, babonye icyo wabahaye, babonye imbabazi zawe, kuko ni igihe gusa tukwihweje, kuko niko byabaye. Ubwo igihe tukubonye Mwami, natwe turagenda duhinduka Mwami, nk'uko Mose uko yakubonye yagiye ahinduka, ubwiza bwiwe bukagenda bwiyongera, niko natwe Mwami duhamagarirwa kukubona, kubona icyo wakoze ku bwacu. Nicyo cyonyine gishobora guhindura uko tumeze, tukagenda turushiriza kuba muri ubwo bwiza. Ni nacyo gihe Mwami dushobora kugaragariza ubwo bwiza abandi bose.
ndasenga kugira ngo uhishure icuri cyo nicyo wakoze ku buzima bwacu Mana. Ishengero ribone ubuzima bwacu bwubakire ku gikorwa wowe wakoze, ku gikorwa washikije, ku cyo wowe waduhaye nk'umugabane Mwana, atari cyo twibaza yuko dushobora kukugurako dukoresheje ibikorwa twebwe twibaza yuko bishobora kuduhesha ineza yawe Mwana, amasezerano yawe Mwana ku buzima bwacu ahagaze ku cyo wowe wakoze, apana ku cyo twebwe dukora. Niyo mpamvu Mwami nsaba kugira ngo uhumure amaso y'abana bawe, ugirire neza abahungu n'abakobwa bawe, ugirire neza umwe wese aho tuza kuba turi hose muri iyi ndwi Mwami twinjiyemo. Ubuntu n'umugisha wawe vyame bitwibutsa Mwami icyo wakoze ku buzima bwacu, kugira ngo abe ari cyo natwe duhereza abandi. Mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire.